bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo cha Timoteyo, icete Paulo yandikiye Timoteyo, icete cha kabiri, gice cha kabiri umurongo wa 10. Timoteyo wa kabiri gice cha kabiri umurongo wa 10 handitse ngo nico gituma nihanganira vyose kubwo abatoranijwe kugira ngo nabo baronka agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Mukuru uri kuradukurikira nje kukwera ngo akagakiza tuvuga agakiza muri Yesu Kristo. Wewe wemeye kwakira Yesu Kristo, nawe wifuza kwakira Yesu Kristo, akagakiza gafatanije n'ubwiza. Imana ishimwe cyane. Aha Paulo aravuga ubwiza budashira bw'igihe kizoza, ariko kandi aravuga n'ubwiza abantu baronka bari mu gakiza bakiri mu isi. Imana ihabwe icubahiro. Ndakwareho wakijijwe, akagakiza wahawe kafatanye n'ubwiza. Ubu bwiza, iri jambo ry'ubwiza glory bujanye n'icubahiro n'igitinyiro no gushimwa no kwemegwa, oh haleluya, no kuhimbagwa no kwambikwa ivy'agaciro. Satani yari atwivye ivy'agaciro, ariko twakire Yesu dusubizwa agaciro kadasanzwe. Haraho tutayibonesha amaso, nico gituma twihangana ivyo ducamo byose, kuko agakiza twahawe karengeye ivyo byose gafatanye n'ubwiza. Mukundwa, ntiwanjanjwe ntubikineko, kuko umwanditsi w'Abaheburayo mu gice ca kabiri avuga ngo, reka ntangure ku murongo wa mbere gushika kuwa 5. Abaheburayo igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika kuwa 5 avuga ngo nico gituma dukwiye kurushiza kwitwaririka ivyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Gutwagwa buke bukuhendo. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'amarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Twe tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye vy'uburyo bwinshi n'ingabire zamwe mu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Akagakiza gaherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso. Reka guhendwa n'ivyo ubonesha amaso vy'akanya gato. Akagakiza gafatanye n'ubwiza, ntiyagire ugukengera. Hari abantu tuzi basa n'amerewe neza, ariko bataramenya ivy'agakiza, bamaramaye, bafise isoni, binyegeza, bahunahuna mu bintu biteye isoni. Mukundwa, ugume mu gakiza. Akagakiza gafatanye n'ubwiza, gafatanye n'icubahiro, gafatanye no kwemegwa, gafatanye n'ubutunzi, gafatanye n'amahoro, gafatanye n'umunezero, gafatanye n'ubushizi bw'amanga. Wumire kuri ico wumvise, ntukiveko. Akagakiza kazokuzigama muri iyi minsi, kandi kagwe n'ubwiza buhoraho. Ubwiza buhoraho, usayangane, uremere. Ahandi iyo bavuga ubwiza bavuga uburemere, uhonyore wumve kuhonyoye. Imana ishimwe cyane, Imana igushoboze kandi kugire neza. Wowe ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ngo agukize. Reka ndagusengere usubire muri jambo uti, mwami Yesu, wagiye ku musaraba kubwanje, wazize ivyaha vyanje, wowe ntaco wakoze. Ndizeye ko uri umwana w'Imana, wapfuye kandi ukazuka kubwanje. Umarire vyose, amaraso yawe ahanagura ivyaha vyose, nandikwe mu gitabo c'ubugingo. Urakoze ko gusenga kwanje, urakoze kunyakiriye, naje ndakwakiriye. Ndagushimira agakiza kawe kunkijije vyose bikabibaye bishasha, mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndagushimiye yaheje gusenga, ndamusabiye umugisha. Ndavuze ngo vya bindi vyose bwa bwiza yararindiriye buze butembagaza agakengegwe n'agacinyizo k'abadayimoni, agendere muri ubwo buremere, agendere muri ubwo bushizi bw'amanga, agendere muri ayo mahoro. Urakoze kumugiriye neza, urakoze kutugirira neza twese. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.
amen kandi amen. Murakoze kudutega yombi no kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ibagire neza hose no muri byose.